Kaze mu kiganiro umutekano mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru cyo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Muri kino kiganiro tubashikiriza ibijanye n'ikiza ca Chorera gikunze kwibonekeza na cane cane mu gihe c'imvura. Ivyo navyo bikaba biva ahanini kw'isukurike aho usanga imicafu itabwa aho itagenewe ndetse n'imyanda mikuru aho usanga yisuka mu nzuzi. Ico kiza kikaba carabangamiye amagara y'abantu, habamwo n'abahasiga ubuzima, abandi barahagarika imirimo bahora barangurira aho hantu hibonekeje ico kiza. Mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene ingingo zafashwe n'ubushikiranganje mu buryo bujejwe harimwo amagara y'abantu ziriko ziraja mu ngiro, abagize urwego rujejwe gukinga ibiza no gutabara aho vyashikiye barishikiye mu burere butandukanye aha mu gisagara ca Bujumbura ahari hibonekeje ico kiza ngo bibonere ibikorwa byo kurwanya ico kiza ingene biriko biragenda n'ingene ibijanye n'isuku vyifashe. Urongoye urwo rwego aratubwira ingene babisanze n'ikiriko kirakogwa. Mu rwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza no gutabara aho vyashikiye twazindutse mu rugendo rwo kuraba ingene za ngingo zafatwa n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no guhangana n'ikiza ruhonyanganda sida. Ingene rero izi ngingo ziriko zirashirwa mu ngiro mu ntumbero yo guhangana n'ikiza ca Chorera kuva ku itariki imwe y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2023 nyakubaho umushikiranganje mu vyajejwe harimo amagara y'abantu yaramenyesheje icese yuko igihugu c'u Burundi catewe n'ikiza ca Chorera naho rero twebwe dufatiye ku nteguro yo guhangana n'iki kiza twita plan de riposte yakozwe n'ubwo bushikiranganje nyene twaciye twicara turahanahana ivyiyumviro turaraba ibikorwa nyamukuru vyokogwa. Uyu munsi rero twazindutse kuraba ingene izo ngingo zafashwe n'ubwo bushikiranganje ziriko ziraja mu ngiro. Twasanze vy'ukuri ibisata bitandukanye bari ku kivi. Aho twahereye muri quartier ya Bukirasazi muri zone Kinama ni naho ubushikiranganje bumenyesha ko ico kiza ca Chorera ariho catanguriye. Twasanze Croix Rouge y'u Burundi yarazanye igikono twita blader cyo gushiramwe amazi. Ico gikono rero protection civile na Croix Rouge bakaguma baza barakurakuranwa kugishiramwe amazi. Ibi rero bigafasha bene gihugu baba muri iyo quartier kugira gushikira amazi meza kuko dusabwa gukoresha amazi meza gukaraba umwanya wose. Ayo mazi rero arafasha muri iyo quartier no muri ico gice hasanzwe atamazi ya regidezo arahashika. Iyo quartier rero ya Bukirasazi ifatanye n'igice ca Buterere hamwe n'igice ca Kinyankonge. Muri ivyo bice vyose rero hakaba hari bukene bw'amazi meza na cane cane ko ku Buterere hari bubatse nabi hanyuma rero amazi ntagenda. Uruzi rwa Kinyankonge ruca rutuma amazi ashaguma ngaho ntatembe, ni naho rero haguma havuka iki kiza ca Chorera. Tuvuye aho twaciye kuri Ecofo c'ibitoke ya mbere aho twasanze ishuri ifise abanyeshuri benshi abana 2640 hakaba hariho na amatoilette ane gusa ku bana bangana gutyo. Murumva rero yuko utwo tuzu twasugumwe tune ku bana 2640 tudakwiye. Hariho abigisha 33 kuri iryo shuri bakaba bakoresha akazu kasugumwe kamwe. Aho rero murumva yuko hategezwa gukogwa inguvu kugira ngo ubuzu bwa sugumwe bugwizwe kuri iryo shuri. Twavuye aho twagiye mu Kajaga ku kivuko gikoreshwa n'abarovyi benshi. Aho hantu haraza n'abene gihugu benshi baza kwagurira ivyo abarovyi bazanye. Twasanze rero naho nyene hari kibazo c'amazi kuko ndetse n'ikibazo ca cutuzu twasugumwe kubera yuko akazu kasugumwe kari kahari igihe amazi yatanganika yaduze yaragateye hanyuma rero ako kazu kasugumwe ntibabaye bakigakoresha. Umunsi rero mu ntumbero yo guhangana n'iki kiza ca Chorera ubuyobozi bw'amazi bwo mwishira hamwe regidezo bariko barakora uko bashoboye kandi turabakengurukira cyane ku bikorwa bariko barakora kuko uyu munsi nyene baja kurara bashikanyeyo amazi bagomba kuhashira amarubine 3 hanyuma abo bantu nyene abo barovyi bari yungunganije barashiraho utuzu twasugumwe. Rero nivyo rero ni vyiza
twavuye aho tuja muri Kinyinya ya kabiri kubera yuko dufise imiryango myinshi yababa 1400 y'abantu bateshejwe izabo n'amazi ya Tanganyika yaduze agahurirana n'amazi ya Rusizi. Abo rero bataye izabo muri 2020 bakaba batarashobora gusubizwa mu zabo, ariko tuguma rero turiko turabafasha mu gihe twariko turahangana n'ikiza coronavirus. Regidezo yarabubakiye amazi, mugayo mazi no munsi ntazi umwanya wose, arico gituma twaciye tuza kubashigikira tuhashira ibikono bibiri twita bladder. Ivyo bikono rero birabafasha nabo nyene kugira ngo baronka amazi meza na nyaburya hari abantu imiryango myinshi. Ivyo bikono turabifise kandi no mu bwinjiriro bw'igihugu kuki aho muri Kavimvira naho nyene turahafise igikono cyo kugira ngo abantu bakarabe binjiye. Turakeneye kandi n'amazi menshi akwiye aho hari abateshejwe izabo muri Sobera. Aho twagiye turaca rero murabona ko abantu batanguye kumenya yuko iki kiza kiriho, kandi turashimiye mu bice bitari bike abajejwe intwaro baguma bariko barahimiriza, ariko biraboneka yuko hakiriho abantu bagitemberana imfungurwa zihiye baza kugurisha bakava mu quartier bakaja mu zindi, na cyane cyane imfungurwa ziva muri za quartier zagira ibibazo havukamwo iki kiza ca Chorera. Ibi rero ni ibintu bibi, ni ibintu byo guhagarika. Akamaramaza nibi mubonye ngaha mu Buyenzi, kandi ntibiri ngaha mu Buyenzi gusa, aho abantu barekurira imicafu yo mu tuzu twukwiherera, utuzu twasugumwe, bagaca babikurayo bagaca babishirungika mu nzuzi canke mu miserege. Ibi rero nakaryo umuntu yotera kamo abajejwe intwaro yuko vyukuri ibi bintu bo bihagarika. Akarere ka Kajaga ahasanzwe harangurirwa umwuga w'uburovyi, naho nyene ico kiza ngo caribonekeje, ariko kiretse ico kiza ngo umutekano waho warusanzwe wifashe neza. Yewe ico njejwe ndi muri ya komite ihagarariye ikivugo ca plage ngaha Kajaga. Komite turaba uruja n'uruza rw'amatati abashwanye tukabatunganiriza, hanyuma tukongera tukaraba yuko ikintu cerekeye isuku, umutekano muri rusange bifashe neza, naho atavyera byose ngo de. Aruko haducikiza ca Chorera, ico kiza ca Chorera kimaze rero gutera ngaha kuri plage ya Kajaga, niho abategetsi bo mu ntara ya Bujumbura guhera kuri Mustanteri niho yaciye aza ngaha arafata ingingo kwabo barovyi babiri bari bamaze gupfa, abwira yuko tegerezwa yuko ikiyaga kugagwa. Niho abarovyi baciye baja hamwe baravuga yuko ati mutwugariye ikiyaga twoba dupfuye n'inzara. Nk'ubu harimo ubukene, umwimbu w'amafi ari muke, mugabo twe tuzana twose turamaze, turashoboye kugaburira imiryango dutunze. Niho rero nyakubahwa Mustanteri na nyakubahwa Buramatari w'intara ya Bujumbura niho baciye bahimiriza icerekeye kurwanya ico kiza ca Chorera. Niho baje ngaha barazunguruka barabona yuko hari toilette imwe, toilette nayo nyene yari yatwawe n'amazi. Niho rero abarovyi baciye bagurisha ivyuma vyari bihari byariko biraborera ngaho kugira mwiyo ndwi yo kugurura amatwareti azobe ahari. Leta vyeyi kiraterera kuzana amazi kuri iyi plage, himeza yuko cerekeye ibitumbura, imyembe, ibigori byokerezwa ngaha kuri iyi plage bitegerezwa guhagarara, bakarindira yuko iyo ngwara yobanza guhera, kubera isazi ziza zirabigwako ukaca usanga ya migera bagiye barandura. Niho baciye bazana ipompo, barazana ubudobo, barazana n'imiti yo kuza turapompa. Guhera ico gihe dutanguye kuza turapompa muri ayo matwareti, tugira isuku kira samedi, twagira ibikorwa rusangi, abarovyi batoga iyo Tanganyika boga amazi meza ya bombo,
niho icyo gihe byaciye bihagararira kuri iyo ndwara. N'ubu bakaduhimiriza yuko isuku twokwamiza ko isuku kuri iyi puraje kubera haba benshi. Icyo gituma rero twasaba yuko abaganga hari uwitwa Timote ajejwe aka karere ka Mutimbuzi, nta minsi ibiri nta munsi wose uhera ataje kutugendera aza kuraba ngene ayisuku ingene tuko turarigenza. Niho rero tukasaba yuko amaresitora abarovyi baratakamba yuko bapfuye n'inzara ataho bafise bafungura, kubera bamwe barara ngaha abandi nabo bakadandariza ngaha, abadandaza b'amasamaki mugabo barataha bobo, mugabo bobo barara ngaha abandi bakagenda kuroba. Gasaba yuko ushobora kuza bararonka aho banywera icayi kubera ico kiza ca Chorera cyamaze guhagarara ku plage, kandi duhimiriza yuko kiri umuntu wari we wese ategerezwa kurya akaravye, ategerezwa naho araye ahagirira isuku kugira bigende neza, kugira twikingire ico kiza ca Chorera. Nta kindi cari kihari kubera aho hariho position ya marine, tekano barawucungera neza. Cari ico kiza nyene ca Chorera nyene caje guhungabanya umutekano muke ngaha mu barovyi. Ciza Philippe ahagarariye ikivuko ca Kajaga yaratubwiye ingene vyagenze ico kiza ca Chorera kimaze kwibonekeza kuri ico kivuko n'ingene bitunganije kugira ngo bagwanye ico kiza. Tukibone kidushikira yaratwaye abarovyi babiri, abandi 8 barafatwa ko bose bafatwa kimwe badaho bahara. Hanyuma ca turatabaza, tutabajije baradufasha ubwo tubazana kwa muganga bose ko bari 8 bose baragarutse, kireca babiri bitavye Imana. Hanyuma tumaze gutabaza baca dusaba ko ahantu bahugara, bamaze kuhugara ko byari bisanzwe n'igihe abarovyi bari basanzwe bagiye mu karuhuko, baca badusaba yuko imbere ko dusubira kugura amazi dusubira kuroba yuko tugira amatwareti, ko nta matwareti yari asanzwe ahari, niza zihari zibiri zazatwawe n'amazi. Bica bisaba yuko mustanera agera ngaha bamunatare, inzego zose zirakorana. Mustanera acavuga ko ata matwareti ahari, atakintu cyo gukorerwa ngaha. Baca basaba yuko hari ivyuma byatwawe n'amazi kwa byahora bikorerwa ku buyungiro, bacavuga ati ivyuma ko kwerabura. Mustanera acatanga uruhusha yuko vyogurishwa, tukarangana twingunganyamo amatwareti ariyo yayo mubona amatwareti 2 ari mu miryango 6, ico imiryango 6. Hanyuma bimaze kugenda uko bisaba yuko tutakamba muri leta mvyeyi babumvise akamo bacatungikira amazi, ariko aya mazi ntarakwira kugira tugwanye cakiza ca Chorera. Uraribona ibombo rifungiye ku giti, kandi ibyo tukaba dusaba ko leta mvyeyi nkuko babikoze ayandi mabombo babiri asigaye uyatunyarukiriza amaguru masha kugira cakiza twakingira twongere gufata abantu, cyongere yangware yongere garuke ko twafashije mu gukinga. Akaba rero nabandi badusaba baduvuze ko batwemera amatwareti ko botuzana amatwareti meza yakizambira agezweho atarayo twubatse, nabo nyene akamo duteye botunyarukanira amatwareti nkuko tubisaba nkuko babitwemereye. Kironka ayo matwareti twace twiga tuvuga ati none amatwareti mu kuyinjiramo kugira turonke umuntu yo yatunganya, twace dushinga igiciro cy'amafaranga 100 kugira umuntu yinjira asange hameze neza, kuraze ko ataho bijara koropa amatwareti atacaronka tanuzaronka. Nuko twagitengeneze mu majambo make. Ico kiza kimaze gushika ngaha akaruso twaronze nuko bamaze guharika ivyo bikorwa byose twaronka amatwareti. Ubu tugomba tukwiza ukwezi atawundi muntu arafatwa niyo ngwara, atawundi arandura. Niko karuso tubona bivaye n'isuku twace tugenda dukora kuri place kira samedi, dukora ibikorwa rusangi dukontora n'aya matwareti ku munsi turaba kata yanduye, niyo twabisinze ivyo bikorwa atana kimwe kiko kiraca pembeni zanzira amaziranoki atari pembeni, uraze ko abantu batumva kumwe. Ariko ku madoha raporo ko bayonona amva ari ihangana barayonona mwizo tuyase tuyuguruye, urabona twose tuyugaye kubera cakiza cyo congera kirara mu bantu.
Kuri ico kivuko ca Kajaga ntihakorerwa uburovyi gusa, hari n'abakora urudandazwa haba urw'amafi canke urw'ibifungurwa. Navyo nyene bikaba vyarahagaze kubera isuku rike ryaharangwa ryatumye haduka ico kiza ca korera. Twebwe aha turateka ibifungurwa abapesheri bafungura bavuye mu mazi tukabafungurira, baronse babuze turabahereza, umunsi baronse bakaturiha amafaranga. Muri iyi minsi tumaze ukwezi kose tudakora twicaye kubera iki kiza ca korera, kubera umwanda wari ngaha ahanye hari umwanda mwinshi kuva amazi imvura idutera, kare twatekera ku kiyaga guca, ariko ubu twari dusigaye dutekera hari inyuma kuri kiriya giti kubera amazi yari yaduteye. Abapesheri bakafungurira aho bafunguriye akaba ariho bituma, hari naho twabishanga no mu mashiga aho dutekera ariho bakwitumye. Rero hejo bundi aho bafashwa abapesheri 8 bari 10 hakize 8 babiri baritaba Imana. Mu bambere no kumuhambisha umukobwa wanje niwe yabahambishije, niwe yatanze n'amarengeti, turagenda kubafuba kujya gatatu amahera turatora, cyaro baradufungira urwego rwo hejuru ngo ntidusubire guteka mpaka turindire ikorera ihere. Icyo kiza cyatewe n'intuze inkukura y'ubucafu mbi. Urabona nk'aha iwacu iki kiyaga Tanganyika gisesebwamo n'ibintu byinshi, mu buterere, mu mabase bita mu mabase buyiza, ingira hose gihosha yose imenera ngaha muri Tanganyika. Rero bukaca bayankukura igaciterana n'abapeshene biwacu, nabo nibiherera aho borora. Ngo bashobora no kwicara impande y'ibomba bakahituma bakigiye. Ingingo twifatiye twarubaca utuzu, kazana imbegeti y'amazi, mufuniko, kagira imeza yo gushirako ibifungurwa. Nkaje kenshi sinteka ibifungurwa, je nteka icyayi n'imikate. Mfise imeza yabyo, mfise isafuriya yanje n'umufuniko. Umukiriya aje ndafundura nkamuha icyayi, ngongera ngafundikira imikate nayo murazi ko ibiri mu manunze, nkamuhereza umukate agafungura. Aheze gufungura akakaraba y'amazi, no mu gufungura kandi akongera akaraba y'amazi muri kakabigeti agaca agenda. Twaritunganije. Mbere yo kurwanya ico kiza ca korera, ishirahamwe Croix-Rouge ngo ryaratanze inyigisho kubafasha kurwanya ico kiza ndetse n'ibikoresho vyagenewe ico gikorwa. Ubu ngo ico kiza caratujijwe kuko nta urasubira kwandura. Iyi pomo twayihawe n'ishirahamwe rya Croix-Rouge ryo kuza turakoresha mu gupompa, baduhana n'imiti yo gukingira ibiza n'ingwara kuri plage ya Kajaga. Kuva ikiza ca korera gitangura gutera iwacu niho bavuze ati aba volontaire two baronka ngaha boko bashobora kubikoresha inkorana bushake no kwitanga mu byo gufashanya gukingira. Hama twaravyize mu gushirahamwe rya Croix-Rouge, batugisha amaseminaire akwiriye yo ngene bakingira korera mu kuzana utigira isuku. Baraduha imiti yo gupompa dukoresha kumvo ta bingwara bibi byo shobora kuza by'ibiza. Bamaze kubiduha nivyo rero dukoresha kuvuga ku munsi ndikuriye gupompa ngaha gatatu, kubera hano hakoranira abantu benshi cyane. Ndapompa ndatangurira nko mu biyoske dufise nka vyose, nkapompa kugira ntihagijemwe ibintu by'ibicafu yava biza, nkaba ndabikingira hakiri kare mbere yuko n'umuyaga utangura. Hama nkacanja mu tuzu twasugumwe nkaripompa gatatu ku munsi. Ndapompa mu gitondo mu masizeri, nkongera nkapompa saa 6, hama nkasubira 18h kugira gume busukuye. Ego hama nkaca muri tutuzu duto twabarovyi babuga mu nkazuba cyangwa bashobora gufunguriramwe mu gihe baba bataraza, naho nyene nkongera nkapompa kugira ntihabe isazi ishobora kuzana microbe hajya mwora ari cyangwa bakwiza mfungurwa ishobora kubatera yangwara kandi yakorera. Ko niko bisanzwe ndabikora bura munsi. Je mu kwikingira ndakoresha agafukamunwa mu gihe ngira ntangure umurimo, agashira ku munwa, hama nkaca ntangura gupompa muri ubwo buzu bwose ubona n'ubwo ari busanzwe bukorerwamo by'amaresitora. Nkaca mpejeje nkaca nja mu twasugumwe rero kuvuga ego bavuga yuko inyuma y'iminota 5 cyangwa 15 nta na kimwe winjiyeyo.
usivye ko utashobora kwinjira y'ubwo nyene kubera ubukirimo uraduga kugira wice igeze ya microbe ntihave nawe ici kwinjiramo ubwo curindira nk'iminota 5 kuduga mukaca winjira nta kibazo. Abasanzwe baroba canke barangurira iyindi mirimo kuri ico kivuko ca Kajaga basaba leta ko yosubira kubaha uruhusha rwo kurangura imirimo yabo kuko ngo niho bakura ibitunga imiryango yabo. Bagasaba kandi no kuronswa amazi n'utuzu twa sugumwe bikwiye. Yego turateye akamo leta mvyeyi ko yatwemerera amazi meza akaba yadushikaniye, ariko tuguma tubona amabomba amwe atamazi arimo, tukaba tugira ubwoba cakiza ko cosubira kandi kudutera, kandi ko dufise n'abantu benshi, dusaba ko amazi badushikanira nkaho ko bayateguye, tuguma tubona amati yagaragara bayubakire nkuko babitwemereye. Aha duhereye ngaho dusira amaso urabona ntabyo dufungura bihari ko barabihagarikije, nico gituma dutera akamo yuko boza bakarabaho bigeze bakabugura bakadandaza, kuko ndazi impanuro nico gituma bamwe barubaka ko babategetse yuko bubaka utuzu ahantu bakahategura neza, bakasira ubutumeza imfunguko batetse bakasira hejuru ahantu akamara isuku, naco tumubona ko aratangura kwitegura hamwe boronka uruhusha rejo ari hirya yejo batangura gutegura kuraka mutiko twatera ari yejo ari kuko bafise mu miryango ifise abana bari amenervare muri ma prive biranduhishije nkubona ngo mantera kamo bataza kuvizita neza, nico gituma umuganga avuye kuko mina aze kuraba kw'ivyo namubwiye ari vyo agendera arabe hanyuma nabatange kuba mukuriye kugira nabo baca baza kuri tere bagire. Dusaba ko botwugururira nakwe dukore kuko abana barashonje, nabona nk'aba bakobwa bamwe barafise abana, cyarahindutse ubu ni neza, ubu hameze neza ko twazanye n'umukozi aza arasukura nyawe se nuwogira yononye nabi agasukura ariko akavayo atanze amahera 100, ariko umuntu yamubonye twabaciye amande y'ibihumbi 10, uwazoba yononye wese avuyeyo bakamusanga ariko ahakoropa uguca dutera kwama abakomite bagaca baza bakamufata inoti y'ibihumbi 10 yazotanga. Barongera bagatera kamo abo bakorera kuri ico kivuko kubandanya bubahiriza amabwirizwa y'isuku. Bakamona genda batera nuko twese twofatana mu nda tugashigikirana mu bijanye n'ivy'isuku, tukubahiriza isuku, tugakaraba n'amazi meza n'isabuni, ugiye tuvuye mu kazu kasugumwe tukataha gukaraba neza, kandi tukirinda n'ivyo dukoresha kuvyogesha amazi meza n'isabuni mu gihe tugiye gufungura cyangwa kuramukanya ntivyari ngombwa, indamuso y'amahoro yonyene iramaze hama tukikingira umugira wa Chorera tukaraba ko tuvako. Akamo je notera nuko abategetsi ico badutegetse yuko twobandanya isuku nkuko babitubwiye, tukaza turakorera isuku aho duherereye kuri plage kugira ntagire indi ngwara yosubira kuza kudutera ngaha. Kubwo urongoye urwego rwo gukinga ibiza no gutabara aho vyashikiye ngo bagiye gukora ibishoboka kugira ngo ku kivuko ca Kajaga haboneke ubuzu bwa sugumwe burama, akagira ko akebura abajejwe intwaro aho bari bagendeye ko bokurikirana neza abo barongoye kugira ngo imicafu barabe neza ko itabwa aho yagenewe kugira ngo abakora ibinyuranye n'ivyo bahanwe. Burya buzu bwa sugumwe basaba burazimvye ubunyene ntawo cagenda yemeje yuko agiye kuburonka, ariko bizoja mu vyo dusaba ni vyankenegwa, ariko uburyo ubunyene jewe ntawo ndabubona, mugabo abafasha igihugu mu iterambere nabo nyene tuzobasaba yuko bagira ico baterereye kugira ngo ubwo buzu buboneke, kuko burya bubatse ni ubwo gukoresha muri uyu mwanya, ariko ntibwo gukingira ibidukwikije. Nta hantu na hamwe inzu 10 zose zifise uzirongoye, rero ntivyumvikana ingene ahantu homara igihe umuntu ajejwe aharongoye atarabibona ngo abibuze. Ibi rero na kagohe novunira abajejwe intwaro cyane cyane ngaha muri quartier ya Buyenzi, ariko n'ahandi hameze gutya, ku buryo umutware wese umurongozi ahaherereye hose mu nzu 10 ajejwe arabe yuko aya makosa atayahari, aho azoyasanga ari ayakosore, ibi bintu vy'ukuri bihagarare. Aha ni ikiganiro kirangiriye naho butaha. Gihugu ciza uraberewe mubawe, mutima wa Afrika utekana bose.
kankujyage nsemerere